abahungu banyaza abakobwa ingene ngo wobona ngo umukobwa afite ngo sexy nini ibintu nk'ivyo twebwe ivyo kabisa abarundi mico y'abarundi n'abarundi kazi ivyo kweri ntibibaho niyo mpamvu hari abahungu banka gukora ubu ari ibigezeho byashikamabi ubu baragenda hari bakajana bari bashikamami bakabaha amafaranga bya bindi byo gukora ntubabaze ariko si no ku bahungu gusa no ku bakobwa hari abakobwa badakora hari abakobwa bishinga kwicara bavuga ati twebwe babayeho kubera amamapu amatelefone uri wese amuhamagaye uri he abagiye kugira ashobore kubaho je vraiment mico gihe ntuharura nkugwaruka gukora bakaja mu vyunguka ejo tukiteza imbere kuko nibaza ko bitazosanga aho twicaye biraronderwa hariho abapfasoni bama bagizwe no kwihangana bakihanganira ibigeragezo ubu rero mwinka mw'ibihe by'iwacu aho ni twagenda kubaka tuzokamba twahukaye hari umwe azokubaka bisaba iki rero guys mumeze fresh muri bon jemeze neza kabisa rero no ndi kumwe n'umwigeme mwiza murundi kazi wa Mutama mwigeme aryoshe mwigeme atagaze kabisa asa neza nashaka twingi aratwenze reka ndamwikaze kwanza ngaha ni muhira abaramutse hamatu yage mumvirize mudutiza amatwi mudutize n'umwanya mwumvirize icyo tugiye kuba yagira pe importe ndazi kiza kuba kiryoshe kirashobora guhanura cyangwa kwigisha ku mu nzira zitandukanye ntibiraba nguri hehe oya urashobora gukuramo inyigisho bivanye n'ukungene wakirikiya goco no munsi kari umugeme mwiza karibu cyane murakoze meze neza ambo umukobwa ngo mico kintu ngo umukobwa ntivuga izina oya niho nawe niho bagivuga uya mukunyene mukumenyesha bariko badukurikirana bamenye uwari we bariko agira bayagira nawe bivuga atanyoye oya ntume ko ntuze amazi yego tumeko amazi tumaka amazi ni amara gushika ndivuga kabisa ariko yitwa Muco guys yitwa Muco yani umuco umurikira umuco mbe umuco na light nico kimwe umukobwa yitwa Muco na light canke sky sky n'umuco ke igicu none ko numvise ari umuntu yambwiye ngo nasi sky ngo nasi sky ngo bisigura ngo ikintu kimwe oya ibisigura ikintu kimwe igicu ciza burya rero nasi sky tirano n'igicu ciza sky nice igicu sky nice nice sky yari ciza igicu ubu ni sky nice ni yahinduye iki yitwa Muco yani umuco light umva ni nk'itara ivyo bintu bitahuye ryari ko hari abana bavuka agarinda kura atazi insiguro y'izina ry'iyi none abavyeyi bagiye kwita umwana ico batazi ico bisigura oya Peter yari bapfa kuvyita gusa rigara abana bitigwa amazina n'abantu usanga batize abavyeyi usanga ntibize gusa iryo zina rigeze kumva umuntu yitwa uko akaca avuga ngo narakunze kaya kazina ngo reka ndamwita mwico gihe umwana nawe akuze arironderera arironderera kumva akabaza bashi zina ryanje risigura iki hategerezwa kumenya ico risigura aho ico nyene mwacumvise ariko rero nk'umwigeme avuke mu Burundi kazi wamiriye uriga igana n'abandi banyeshuri miri ubona life zaba duvuye nk'abajene gugwaruka gw'iki gihe yizifashe gute ibintu byarahindutse je nibaza ko ari biki uko iminsi yera niko ibintu bigenda birahinduka gute sizi yuko nawe bibona bon je uko ndabibona je nk'umuntu aba ari responsable yo famille nyine je uko mba ndabibona mba mbona umengo usina umuntu no kurondera ivyunguka amagatunga umuryango wewe ivyo urabitahura mugara abandi batabitahura gute
hari abahungu banka gukora ubu hari ibigezeho byashika mabi ubu baragenda hari bakajana bari bashika mami bakabaha amafaranga bya bindi byo gukora ntubabaze ariko si no kubahungu gusa no kubakobwa hari abakobwa badakora hari abakobwa bishinga kwicara bavuga ati twebwe babayeho kubera amamapu amatelefone uri wese amuhamagaye uri he abagiye kugira ashobore kubaho je vraiment mico gihe ntuharura nkugwaruka gukora bakaja mu vyunguka ejo tukiteza imbere kuko nibaza ko bitadusanga aho twicaye biraronderwa uze kuri ico nce nibuka arabigeme baza muri journalisme ariko je ntabo nkibona koma ubona ko vyo biva ku kibiterwa niki biravana naho babaye koresha umwanya nk'ubu hariho abantu batubona ngaha bakatwita andi mazina bakatwita ukundi mu bisanzwe ntibafata yuko ari nk'akazi ntibafata yuko ari nk'akazi mugabo hakabaho n'abandi bigeme baze ngaha bafite ico barondera hari abantu benshi biyumvira ngo abakobwa baza ngaha baje kwidandaza baje kugira iki harimwe ababa baje mu bwo buryo baba bashaka kumenyekana kubaka izina ejo mugabo sinovuga yuko ngo kubaka izina bice bisigura yuko utuja mu bitajanye n'akazi hari abakobwa baza ngaha batazi ico baje gukora n'abandi baza ngaha bavuga ati jewe nk'akarorero je ndaje ngaha ejo shaka kuzoba ndahandi kubera ntabura yuko ari akazi ariko nundi aza ngaha avuga ati je naje harya nibambona ntihabura aba diaspora bambona ejo bazobaza akanimero kanje mbe ndagiye none we nkamiri ubayemwo nk'abigeme bagenzi bawe hariho benshi bafite aba diaspora canke aba diaspora bafite amafaranga nibo bakwiye gukundana n'abakobwa baza kwiyandarika canke bimeze gute cyambere aho tubaye je nta bakobwa bagenzi benshi fise koresha umwanya abagenzi b'abahungu gusa si no kuvuga ngo nta n'abagenzi ngo fise abagenzi benshi b'abahungu bon igihari n'ikibi bwa mbere akizi n'amarigara simenta jewe ubwanje jewe muco nkora ivyo nshobora kwiyumvamwo nshaka kuma amahoro ntarabiye kuri naka tujane na naka oya je ndi jewe nshobora gukora ivy'iwanje mvuga ati ejo shaka gutera imbere shaka kuzoba uwundi muntu bon abari abafise aba diaspora je sinashaka kubinjiramo mugabo sikuvuga ngo aba diaspora nibo bafise amafaranga no ngaha mu Burundi harimwe abantu bafise amafaranga kandi sikuvuga ngo mu diaspora nuko abaye hariho n'abarundi babayeho neza gusumba aba diaspora cyane gose none sinzi ngira bashaka rya zina ryo kumva ati twuri indege twagiye uyabuho aho bigeze ngo n'umuntu agiye muri Kongo canke muri Zambi ngo no mu diaspora ona misi nimetoka inchi ngo no mu diaspora agiye muri Kongo ega muri Kongo honyene n'igihugu kibanyi none hatari none muco bigeme ushobora kumva amajambo nkuba ari karashikiriza araronse opportunity ko nk'ibi bintu tuba dukora uza gusanga bikurikirana n'abantu benshi abantu bayicaye ariko ari ushaka kumviriza impanuro ari ukazibona umukobwa aragiye kuri media umwigeme mvuga kubigeme ko nawe umwigeme agiye kuri media ariko yigisha ibintu nyine nk'ivy'ibintu by'ibiterasoni canke ari karatukana ari kara nyine ishavu urumva beef afitane n'umuntu ariko aza kuri media ariko aramutuka uyu n'umwigeme we nk'uwo muguha wo muhanuriki ubwa mbere twakuze twumva ngo hariho indero ndundi nakubwiye ko harimwe abatahura ko ngaho ari akazi n'abandi batahura ko ari kwidandaza sivyo mu gihe umukobwa aje ngaho imbere ya kamera novuga ko ari mu kutiba aje gutukana caje kuvuga ibiterasoni kuko ejo mama we nicara hana akavyumviriza azovuga ati kumbe wa mwana wanje ari mwibi hari erega n'abantu hari abantu baduca badufata kumwe babonye wa wundi ibintu yagiye ngaha arakora bivunwa n'abantu benshi baje natwe dushobora guca muri ville bakatwiyumvira kwa kundi atari ko turi niko baca badufatira mu kimvunga bakatuvugira twese hamwe ariko je novuga nk'umukobwa mugenzi wanje sinomubwira ko ejo imbere ya kamera gutukana nta buntu aba ari kariyambika
ahubwo abari karabwiyambura yandero ndundi abayitakaje kandi abariko yica kakazi kari kukazamwe abakobwa bituma batwiyumvira uko tutari bituma batwiyumvira ko turiko dukora ivyo twe tutariko turakora okay muco ntandukaniriza itandukaniro hagati y'umwigeme n'umukobwa umwigeme n'umukobwa nashaka kugitandukanya nico kimwe nico kimwe n'umukobwa nico kimwe n'umukobwa cyari wagize kumbwira yuko atari cyo kimwe nico kimwe wewe wagisigura gute umwigeme n'umukobwa umwigeme n'umukobwa voilà nico kimwe ikabasi je ngerageze kubitandukanya umukobwa nuhuba ageze gukobwa sivyo umukobwa urumva gukobwa bageze gukobwa habaye umwigeme nawe abakiri sugi sa umwigeme wamaze kuvuga umwigeme watanguje umwigeme ageze mu bigero akoko mu bigero ni kirundi niko bongeye ko abarundi kugira mu bigero nko kugira mu zabukuru urumva kuva ibwana utwo n'utuntu abarundi bagiye bariyongera ko bonyene bararema ego ariko mu bisanzwe ijambo ni rimwe ariko hajya babigize bafise impamvu barafise impamvu nivyo kuko ugeze mu bigero bisigura yuko wakuze urakuze ko ntawe wobwira ngo ugeze mu bigero nk'akana ka 5 ngo kageze mu bigero sha uvuga ati karavuye kwibere kavuye kwibere urumva rero nako mvuga tumwigeme mukobwa ageze gukobwa abageze gukobwa kabisa wa undi inkwano mukizizana umwigeme nawe no mwigeme nyina bakiri nkisugi urumva umwigeme batozana inkwano muzakire muvuga ati no cara umwigeme agakobwa karacara kigeme akigeme akigeme numva yuko umengo karacari gato ego katarigemura ivyo karabaye oya hasi uko biri umwigeme n'umukobwa nice kimwe nane uvuga umusore n'umuhungu sico kimwe umusore n'umuhungu umusore n'umuhungu je sico kimwe umuhungu nakaye gahungu kanje n'agahungu kusa gasore karabaye no umusore abameze gute umusore numva yuko ari umusore urumva umusore nk'ujya umusore umuhungu asanga yipangiye inzu urumva usanga akuze nyine ukabona neza yuko akuze umuhungu nawe umuhungu nyene n'umwana avuka ari umuhungu agahungu atikaye n'agahungu kandi ivyo biratahuritse reka ntubitahuye none nabitahuye bwaho ngetse nyene akatameze neza muco udufate urafise dufate umushiri wawe araje umugenzi wawe uri gutelefone aja kwereka canke araja kweretse n'ifoto atehera abashiri wawe ahanda mu foto yinjije umukobwa mu hotel sivyo niyo hoteli ndayiza hiri wewe uco koriki cewe ubwa mbere sinogenda ngogeye kugwana kubera yagiye ego mama wanje n'umusheri wanje ndashikiye wiwe murakundanye ariko mufitanye gahunda ndende turakundanye dufitanye promesse ni nyinshi voilà ariko nta kiremeza yuko fata baswara umugabo wawe ntuncike umugabo wawe umugabo wiwanje barakwereze n'ifoto ati arinjiye mu bisanzwe ari umugabo wiwanje sinogenda kugwana kuko ubwa mbere no bamaramaje umugabo wanje ko ari ndaye naje ubwi wanje no banimaramaje gute no kuvuga hajya ngiye kumusanga hajya ubu buhinga bwaragwiriye sinobura umuntu afata ka video koyo herago umuco ngo yagiye guswara ngo n'umugabo yango yindi umukobwa ibikini bige je no banimaramaje umugabo wanje no bandamumaramaje ego ahubwo niba namubonye uwo muntu akami izo foto no mugira ati vraiment wagize neza ahubwo zime agashika muhira tukavyicarira tukabiganira bigaherera ngaho nimba asaba imbabazi agasaba imbabazi hama bigahera ahaririye no mureka kuko hogera igihe agafatwa kandi nanje mico gihe aco no bangihindura nyuma yagiye babikoze akigusaba pardon cumubabarira direct je vraiment ari umugabo wiwanje no mubabarira si
izo mpemu yo zikoreye zo gusaba pardon umviriza urana umuntu wese amaze ambwiye ati pardon numva ko ndumubara none reka kumubabarira kubera iki yasavye ikigongo nawe ari umugabo wiwanje twasezeranye imbere y'Imana n'abantu twarasinye nico buza ko ntamubabarira n'igiki okay no mubabarira nkamutahura ati kuma umugabo wanje yabonye ko yagize ikosa tukicara tukabiheza mu buzu kwahukana ni bien umuntu nyene nk'umumama yubasugwiwe akahukana agatekera utuwe akagenda ni byiza hari umugani dukunda kumva uvuga ati bon si umugani gusa abamama benshi niko bakunda kubwira abana babo ngo urihangana mwana niko zubako nawe nibaza ko umaze kuvyumva ndamaze kuvyumva amapage novuga yuko kwahukana si vyiza ati gute umuhungu mwarakundanye ewana bose barabimenya birashika muragira inshingano zo kubana Imana irabahezagira bahaye n'abana sivyo umugabo sinzi ivyo hariya bigize bimupfuye uhisemo kwahukana rero harimwo abagabo bamwe bafise umutima hariho n'abandi batagira umutima hariho umugabo ubona yuko umugore agiye ari bisanzwe dudu umugabo ati ewana cyangwa umugore wanje akagenda kazoba kabaye sivyo nk'ico gihe rero umugabo wewe nibisanzwe kuko umugabo wewe azogenda kurondera uwundi umugabo wewe uzobura umugore wavuye mu rugo hariya mu kibano bazokwakira gute mbega abavyeyi bawe bazogufata gute abavukanyi bawe bazogufata gute je mbona vraiment atari kintu kivuze atari wa mugabo avuga ati je ndakwica nina gusanga mu nzu kwahukana sivya n'ivyari vyiza oya bravo aho ura dusigure neza ko kwahukana atari vyiza nk'umumama rero arahukanye dufate nka mama wawe nk'imyaka bamaze arapfuye ku mugabo wowe bihereza iri hishusho ubifata gute ahubwo uyutanga uwundi ku karorero okay reka dupfa kandi karorero fata uwundi kuko mama wanje ivyo bintu yarabirenganye n'umupfaso nahari yo ahubwo namuhaye biso sawa reka dufate basi si mama wawe officiel n'umumama nyene nk'ubu yakureze arakuze yakureze reka je namudede wandeze ni mama oya reality tangorero kuwundi kuko nzi na mama wanje arankuza ego ivyo navyo boreka sawa reka dufate nka mama Kay mama Kay yumvise imyaka yose amaze sivyo imyaka amaze mu buzo arahukanya arataye urugo araruhevye afise umusore nka Kay afise umwana ngana nka Kay oya aranakuze kabisa n'umuntu akuze ego wo bifata gute uwo sinzi n'umugino bushiramo kuko uravye Kay ukuntu angana Kay ufise imyaka ingahe 18 kefse 18 ngo 25 wewe ufise imyaka 25 mva kiyashi imyaka 25 kaje hariya nta 25 ni wamuvyaye 18 cyangwa 19 okay reka kuyihagarara ego uwo bihereza iri heshusha ko ari ikintu ngomba kumva uwo muvyeyi aba atukishije urugo rwiwe n'abana biwe kuko nk'umwana nk'umusore nka Kay agiye nkirigara bakaca bamutwinga ngo mama wa yarahukanye umva n'ibitera so ariko umwanya umwe urashobora gusanga hari abamama rega bihangana imyaka myinshi rero kujya uba warihanganye ega kwihangana aho bigira iherezo umva kujya uba warihanganye kwihangana none n'uwemera ko bigira iherezo ndabizi ko bigira iherezo niyo mpamvu nakubwiye ko kana si vyiza ku ruhande rw'iwande sivyo muga hariho nk'abandi babona ko ari nyishu jewe ndafise umugenzi wanje yaranteye inkuru y'ubuzima bayemwo ndi n'umuhungu akuze yironderera ambwira ati je mama wanje yarihanganye ati nsaba Imana izompa umugore nka mama wanje apana bimwe vya blague ko nukuri yambwira ati muco je nsaba Imana izompa umugore nka mama wanje nzokwicara ahantu ntekereze ntekane vuga ati nukuri afise umugore
Okay. Je papa wanje yarakoreye ibi byinshi mama akamukubita akamuturira akagira iki je uwo mwana papa we n'umubosi Yeah. ngo ariko ubu asokera mu makabare akomeye ari kumwe n'abakobwa ati je mama wanje ubuzima yandezemwo Yeah. akihangana akagenda guhangayika wenyene kandi papa afise amafaranga agashika muhira papa arashitse amukubita nje kuduhangayikira ati byo tuma yuko je mama wanje ahari Yeah. no mubwira yubahwe ati niyo mpamvu bimwe by'abahungu bakunda kurutisha abagore abamama wabo ahubwo je n'umugore wanje numvise ikintu akoreye kuri mama sino namirukana je no mwicira Yeah. no kuvuga rero hariho abapfasoni Yeah. bama bagizwe no kwihangana Yeah. bakihanganira ibigeragezo urumva ubu rero mwinka nk'ibihe by'iwacu aho ni twagenda kubaka tuzokwamba twahukaye Yeah. hari umwe azokubaka bisaba iki rero Yeah. bisaba kwihangana Kwihangana umaze kugira urya mutima wo kwihangana karonka ziya nguvu kibuza ko ubaka n'igiki urubaka hama bikagenda neza nemuco apari uko kwihangana utubwiye cyane burya nta kosa umugabo yo gukorera kabona neza yuko byo kwihangana rero ubo aba wari ugufite inata biriza ndakubwire koresha umwanya je navuze ngo ndabisubiraho nakubwiye ko ukara nibibi ubwo igihe wohebuka arengego je nk'ubu ikosa ryo tuma twakana n'umugabo wanje birahari vraiment nk'ubu dufate ntunze nk'abana b'abakobwa akabavyarako aho no desita gutura urugo rwanje no kumva yabikoreye inyuma sivyo ariko nabikorera indani mu rugo ivyo navyo bigoye kwihanganira canka agomba nyice mbona ko hazo nk'ubitangwa nyice no muteganya ice kubera iki namubisa nkagenda ariko ibindi byose nuba ko no vyihanganira ivyo vyihanganira ivyo niyo vyanga ibintu vyihanganira nk'ubu uraryamye akuvyuye mu ijoro ati mbisa tija kujya muri saro azanye undi mugore cyangwa undi mukobwa yego uva ku gitanda washashe ukajya muri saro akaja kwijamira n'undi mukobwa bazanye ukavyihanganira ubiriza ivyo biragoye nawe kwihanganira ivyo umugore abikoze wokwifata gute nakubwiye oya umugabo none ibyo nto kwihanganira ni iby'indani ariko iby'inyuma nogira umutima wo kuvyihanganira aho ansanze indani yo bayarembye oya ukora igingane kumenya reaction ukora uyo reaction nokora mwo mwanya biragoye kweli sinomba ico nokora ariko biragoye ujya mukobwa wamaze ukamuraba ingene ibirapima nobanza kamuraba ibirapima yumvira igituma agira ibi urumva yumvira igituma akora ibintu nk'ibyo ariko ivyo navyo kwihanganira aya bravo muco hirya yaje ari umukobwa yatuyagiye ati abahungu nibadutware ntidusazira iwacu wewe ukivuga ko iki cyo kiva numwige muyo yabivuze kandi mwiza umva ndakubwire nakubwiye ko ibintu bitera bira ibintu birahinduka bigiye bitera bya ariko je ndatahura igituma abahungu batarongora oya nakubwiye abahungu ntibakora bobo ego bon si bose ya benshi bahereye ko bashugamama bamenye nimburya mushugamama muzaniye 500,000 amuhaye imodoka ibiki urumva nane gasha ari umuhungu yifitiye umuntu azaramuhaye amafaranga yoza kurondera umukobwa muto ugira agira iki ari nkawewe ikindi naco hari abahungu bataba bagira batari mwabo bashugamami mugabo bagatinya kurongora urabona ibintu bitera bizimba kandi biragoye byose twese nivyo tubonesha amaso rero hariho umuhungu ashaka kuvugana n'umukobwa bagakundana vraiment kandi cyane n'abantu babizi ko bakundana mugabo umuhungu akaba afite uburyo buke urumva umuhungu afite uburyo buke kandi arakunda umukobwa umukobwa akacamwo brija chérie dutegereza kugira mariage nambara ikanzu bambone urumva umuhungu bwa buryo ntabwo afise umuhungu mwico gihe ahitamo kubiheba kuko nawe mukobwa yamukatiye mpaka bagize ibi n'ibi n'ibi urumva bihevye aja gupanga ibindi aja gukora gasanga imyaka kiri mujana nawe mukobwa imyaka kiramujana sije miki gihe uko tubibona sinzi Imana gusa n'Imana n'amasengesho ko tubona bitera vyaka
ibintu bitera byanga gose muco ufite amafaranga menshi yo kumuhungu uwo muha amafaranga aba ari we umva vyitirirwa ko ari wagukoye ariko ari we wayatanze wisofye ndamukunda n'ibisanzwe ibisanzwe ndamukunda aho bitaba ibisanzwe ni ryari mu gihe ntoba ndamukunda naho mu gihe ntoba ntamukunda nta nakamara no kwemera ko yuko yoza kumpa ariko ndamukunda n'ibisanzwe ivyo birabaho kuko niba izo bibanga ryatwe nawe kuko azo bari umugabo wanje ntazo cyo kumwararatsa oya biramenyekana nta banga rihari kwisi bimenyekana gutari mwe mwivuza nenga oye no ubwira ati sheri tora none nk'ubuje ukaza mba umukobwa nakoye ngo 10 million wowe bitaho none ndakubaza uyu mudemu uyo mukobwa aba yarabaye nk'iburaya nyene yazino muri vacances none abanyaburaya nibo bafite amafaranga gusa aha mu Burundi nta bakobwa bariho bafite amafaranga kiburaya nyene kubera amadolari avuga umva ubujino hari yafite nka $10,000 ashi no kwera bari umwami ivyo ndavyumva mugabo ndakubwiriye yuko niza jewe dukundana tugakundana navuga ati jewe n'umukunzi wanje nawe yoba Kenya akambwira nkavuga je nkabona ndafise amafaranga avuga ati none umukunzi wanje ibi tubipfi yabuze uburyo bwo kugira tubishire mu ngiro amafaranga no yamuha kaza kankwa tugategura urubanza si ngombwa kandi umuntu wese abimenye kuko nibazi umuntu ntazi Imana mu guhezagira umuntu nica ku muntu n'umwe kandi ntawe umenye iyo wahezagirira babona biba kuko turazi yuko bose batabivukanye ushobora kuba Kenya karonka urumva ntawe uza kumenya ngo ari amahera y'umukobwa bijya n'abantu biha ari abantu benshi twumva ngo ugiye kwirikiye amahera kujya mukobwa ugiye kwirikiye amahera kujya mukobwa eske abazi ujya muhungu nawe inzira yaciyemo kugira yaronke kuri no kwihenda mukundana n'ibisanzwe kabisa muco umuhungu munini yarangwa niki akutse umuhungu akutse arangwa niki umuhungu akutse arangwa niki nta muhungu akura ibyo ntabyo bavuga ibimuranga nta muhungu akura umuhungu baba bon oya ntabari umuhungu mwakiye gihe yakuze tuzi yuko umuntu akuze hari abakubuza bumva ngo kaya gahungu ngo kari karandesha ariko ngo nakana ngo nakana ngo nakara dufate nka kiro abone ingene yinganira ivyo ngira bivuga abonye mu gihe yoba amusumvye imyaka oya bakobwa nuzi ko bakunda kwikuza mukobwa yamabona umenga arakuze ivyo bibaho mugabo kuvuga navuga ko atamuhunga b'umwana umuhungu amaze gushira mu mutwe yuko je ndagiye kwa naka bimeze kunukunuku mu bisanzwe babona ko yakuze nta muhungu w'umwana baho ndagushimire cyane rero urakoze gushima guys reka ndabashimire cyane ndibaza cyo nico kiyago bosi si kiyago twateguye jo hari ni two turayaga nyene ibintu biri mu buzima usanzwe tubayemo ko ari abantu ibintu batigira babitaga batigira banavyibuka ko binabaho hariho nk'ibintu nyene usanga umuntu akenera kumva abivuye mu kandi kanwa kundi mu kwasanga we aravyizera ariko ntabihereza icizere kirenze ariko avyumvise mu kandi kanwa kundi muntu amplisi ari nk'ubura umukobwa urabwiye uravuze ku bakobwa nawe nakaca avuga ati okay ndumva turahuje ndakaca anabigenderako rero biyago nk'ibi twebe dutandukanye n'abanyarwanda baja ku media bavuga ibintu ngene